barira ibyaha byose nakoze. Mwami Yesu ndakwakiriye, ngwino mu buzima bwanje, umbere umwami n'umukiza. Yesu mwami wanje, ndarushe, ndananiwe, bimwe mu byo nkora ndabyisangamo, ndagusabye inkomezi, tumbereze ubuzima bwanje. Numvise yuko abakuyoboka ubacira inzira. Mwami Mana, nanje ndaje, ndakwakiriye, ndakeneye ubusabane nawe. Mana, siniremye, ni wowe wandemye, wowe wandemye, ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Intambuko zanje kuva uyu munsi ziyoborwe nawe. Shalom shalom bakunzi ba Uzobaze Gaposho Media TV, tubifurije umwaka mushasha mwiza muhire w'ibihumbi 2026. Uno musi rero ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2026 twagiye ahantu umukozi w'Imana Prophet of Jesus Joshua ariko agirira umunsi mukuru abana b'imfuvyi n'abapfakazi mu Kinama kuri tere ya basket. Nkuko musanze mubimenyerero kuri mikro ni nana. Shalom shalom, turabakunda, mubandanye mukurikirana hamwe natwe ingene abana n'abapfakazi bagirirwa neza. Shalom. Reka dukoma amashimeshi cyane rushimira iyo Mana yo mwijuru bariyo yemeye ko bibuka bose. Haleluya, haleluya, Imana ibahezagire cyane. Rero nagira ndabasabe mukanya dutekane kumvirize ijambo umuvugisha aza kudushikiriza. Turashimiye Prophet of Jesus Foundation ku cyumviro cyiza yakoze kuba yumviriye zone yacu nziza ya Kinama, na cyane cyane akifuza yuko kino gikorwa cyo gufasha banyaruke kugira ngo dukoreshe umwete, abo mu gikondo babandanye bayitunga bisuganya kugira ngo nitwatangura kugaburira abantu bize kugenda neza. Sibyo gaye, turahaye ikaze abashitsi basuweza bariko baraza. Aba nibo batuma mwebwe nimwe mutuma dufungura, sibyo none? Iyo mutaza twabijya bijya bindinda byose mubona ko ariko bimara. Yesu abagirire neza cyane reko mwakwita. Wa muguye intambo bageze hehe? Uwo Yesu yamaze kukuzamwe guha umutima w'urukundo ugakunda bagenzi bawe, ko niwe yatubwiye mubwirizwa rikuru mu mabwirizwa yose, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Haleluya. Mbazi neza ko hagati muri twebwe hari abantu b'amadini atandukanye. Kino gikorwa citirirwa Imana yaturemye twese. Kino gikorwa ubwo Imana idukunda atanumo avuye. Turashimira Imana mu bumana bwayo, munyemerere tuyikomera amashyi kuko none mu mutego. Turashimiye abaganza baserukiwe n'abaganza bishikiye kuva kuri chef de zone na chef de quartier. Tukomera Imana amashyi kubwa presence. Twari gukora ibikorwa nk'ibi mu quartier tutari kumwe n'abasanzwe batwara quartier. Gukora kitatunganije mu ishengero, cyatunganije mu zone ya Kinama, kandi amakartier menshi nka yose zone Kinama ari ngaho. Abo bantu chef de quartier babaye mugisha kugira ngo bikunde ko twebwe dushoboye kubaronka mwese, kuko naho dufite umutima ibyo tugomba tuvuge mu kanya. Byarakunze ko tubabona kubera abo batware banyu, abo musanzwe muzinanye bariyumviriye ko tutokora kino gikorwa mudahari. Mongere kandi mukomere Imana amashyi kubwabo. Shimira Imana ku burongozi bw'ishengero rya Sabo Church risanzwe riringa mu Kinama, musanzwe mubizi byashoboye kuba birimo benshi bariko barakora ivyo bikorwa, ariko abongere bose bo mu ishengero
bakaba batemeye kuja mu bindi bakaba bari ngaha. Dushimira Imana kubwa Pastor Salomo, dukomera Imana amashyi kubwiwe n'umugore. Mwabonye Pastor Kevin, dushimira Imana kubwiwe. Mwabonye kandi na Pastor Colonel Mahigwe. Biraryoshe kuvyumva uko, kuko ni igicapo cy'uko gukorera Imana bitatubuza gukora ibindi bikorwa. Shimira Imana kubw'abandi barongozi bose, abapastori n'abandi badombe mu baheze, umwe wese ahari Imana imumugisha. Shimira Imana kubwa Prophet of Jesus Foundation, iyo organisation itegura bino bikorwa irimo abahungu n'abakobwa barayizi n'abayizikazi. Kino gikorwa atandukanye mu gihugu, ariko Imana yemeye ko tugikorera ngaha mu Kinama. Munyemerere dukomere Imana amashyi ku bwabo. Dushimira Imana kubw'abagwiza tunga bakazoza tujya gusangira nabo, aribo bamwebwe. Mwebwe mwibaza ko murabatishoboye, mu mwanya muto uza kuvuga iminota mike uraza kumenya ukuntu murabashoboye byinshi, kuko ijambo ry'Imana riremeza yuko dushobozwa byose. Naho uza gusanga mvuga imvugo isa n'iyo mu ishengero, iki gikorwa nicitirirwa cyane ishengero, naho abo mu ishengero turimo iki gikorwa citirirwa Imana, kandi Imana ikaba Imana y'abantu bose, kandi Imana ikaba ikunda abantu bose. Iki gikorwa cyatanguye haciye imyaka myinshi. Kera cyakorwa batakibona, kera cyakorwa tutaramenyekana uko, ariko uko iminsi yagenda niko Imana agiye dushoboza gukora kino gikorwa. Iki gikorwa mubonye cyo gusangira ino tariki imwe ni igikorwa cy'amakiba buri mwaka, ariko kandi hariho n'ibikorwa byo gufasha abanyeshuri badafite ibikoresho. Uyu mwaka uheze twaguriye amakaye abanyeshuri 115, ariko kandi twariye amashuri abarengeje bashika 200, kandi uko bigenda neza Imana ishimwe hejuru. Ni kubera iki ibyo bikorwa bikoreka? Nakuze ndi imfubyi. Mama wanje yapfuye mu mwaka wa 2000, papa wanje apfa mu mwaka wa 2001. Vyihuta bidatevye naraye imfubyi nabiteguye, bituma mbona ukunanirwa, apana kubera ko nari ukunanirwa, ariko vyitirirwa kunanizwa, kuko bari kumbira inkomezi bari bavuye mu mubiri. Bamwe mu bo twibaza ko bashoboye niko tubizi ko bashobozwa, na muntu n'umwe adakeneye guherekezwa kugira ngo agire ahashika. Twese twaraherekejwe, abari ngaha baraherekejwe, mu mashuri baraduherekeza, intambuko ku yindi baraduherekeza. Biragoye kwita umwana muto ngo ntiyishoboye, kandi n'uwundi ahuriye ahari nawe nyine turi kumwita utishoboye, kuko ariko arashobozwa na papa wiwe cyangwa na mama wiwe. Birashoboka ko tuvuga ngo n'abataronse akaryo ko gushigikirwa kugira ngo bagere aho bishoboza ubwabo, cyangwa tukarondera irindi zina twobita. Bavyeyi muri ngaha, abamama, abapapa, Imana yo mwijuru bagirire neza. Kurera umwana ni igikorwa kitoroshe, ariko umwana ashoboye kugira n'abavyeyi, ariko bikanga nuko baronka uburyo bwo gushobora gutunganiriza umwana wabo. Iki gikorwa rero dukora cyangwa dukoze mu gutangura umwaka, bari ubutumwa bwiza buje kubabwira ngo birashoboka. Muriko murashingirwa inahe n'umuntu yari yaratawe, igihe nabura abavyeyi baranyirukana ngaha bakanyirukana ahandi. Nasaba indara ahantu mu gitondo bakaba banguye ko byari vyoroshe cyane kunyirukana, na varize narifise za sashe za kera za Rambo, banyirukanye natashira impuzu zanje mu isashe, hamwe narifuje kurara mu isoko, ahandi naraye mu barabara, ahandi nasavye ahandi ndaro bakanyirukana ngo nawe warenga mu gitondo zindukane bakubone. Byamye kugira ngo banyirukane, bakazana ubucafu bwose buri mu rupangu kugira ngo nisohore nyene muri iyo nzu. Ucafu kero numvikana, nimba ndiko mvuga gutya, uraboneka ko basangiye amateka na bamwe muri mwebwe. Biraboneka ko na yamuriko muraba
mwirukanwa uyu munsi babomora ku munsi w'ejo. Jewe kurangiza amashure nagiye gufasha umuntu gutembereza amafoto kugira ngo y'amafoto yafotoye bamurishe turonke uburyo bwo kurinora y'amashuri. Mu ncamake mu ntango siko byari bimeze. Mama wanje ari umudandaji, papa wanje ari umukozi wa leta, bisiguro bariko baranshoboza umwanya bavuye kwisi. Abanshoboza nibo bavuyeko, nibisigura ko nari utishoboye nacitse ubudafise abo mushigikira. Mwebwe rero benshi muri mwebwe muri abacitse abatoronka abo bashigikira, kubera ko mwabuze abagabo bari kubabera inkomezi, mubabura mutabanka, bahamagabwa n'Imana itabanka, ariko kandi Imana ikaba ifise abantu aribo batwebwe tuje ngaha kugira ngo tubatere intege, ariko kandi tubaganirize mumenye ko bigikunda. Abandi n'abagabo mwabuze abagore banyu, ibikorwa by'abana byinshi byo kwitwararika abana nibakironka baronka uburere nyabwo. Abandi n'abana bato, abana beza, abana nkunda, abana niyumvira ko kenshi nama niyumvira iyo nari kugirirwa ubuntu nkatumbera uko numbere uyu munsi nari kuba nkiri mwibarabara. Ariko nimba je narose aya mahirwe yo kuba ico ndico, ni vyiza ko nza n'inyishu yotuma mushigikirwa. Inzira ya mbere yotuma umuntu ashigikirwa ni umuntu muri we kumenya yuko bigishoboka, kutemera gucika intege, kumenya ngo hari Imana mu ijuru ishoboye gutuma ejo bikunda. Ingomezi za mbere nizituruka hanze, ingomezi za mbere zituruka indani mu muntu. Iyo zibaye nyinshi muri wewe zirashoboye kugusunika kudandaza itomate, zirashoboye kugusunika gukora ikiyede. Ikosa rinini mu buzima bw'umuntu ni ukwiyebura no kwibaza ko vyarangiye. Abantu benshi uyu munsi bariyebuye bifata ko vyarangiye kubera ko baravye iruhande, baravye iburyo, baravye inyuma, baravye imbere, babura uwo bashigikira, bariyebura. Ibijwi ubyumve uyu munsi, Imana yaje kugutera intege. Biracashoboka, biracashoboka, kandi birashoboka, kandi birashobotse, kandi bigiye gukunda. Inkomezi za mbere rero nizo ziri muri wewe. Reka kwemeranya n'ibihe. Ibihe turabicamo sivyo tubamwo. Umuntu wese afise ariko araca. Urashobora kubura gufungura uyu munsi, nibisigura gupfa, ejo Imana izogucira inzira. Bakuzi muhambaye, muri nkomezi zidasanzwe, muri nkomezi z'ishengero, muri nkomezi z'igihugu, muri nkomezi z'imiryango. Iyo rero tumaze kumenya ko bishoboka, dutuma gusunika abana bacu ku ishuri, kuko abavyeyi benshi twasanze iyo bananiwe baca bananiza n'abana babo. Iyo babonye bidakunze baca babuza abana kuja ku ishuri. Abo bana umaze kugira ivyizigiro uzobasunike bagende ku ishuri. Abo bana nakazoza. Ariyo abantu uyu munsi bicaye mu mabiro, apana kubera ko bavukanye ibiro vyinshi, ariko kubera ko bemeye kwihangana bakaja ku ishuri. Uyu munsi n'abatware, uyu munsi n'abakomeye. Abo bana bacu, abo bana aribo banyu, mubareke bagende kwiga, tubasunike bagende ku ishuri. Twebwe nitwashoboye gufasha abana bose, ariko abo tuzoshobora muzo tubwire tubashigikire. Ariko dushigikira nde? Dushigikira ujya muntu afise umutima avuga ngo ndabikeneye ariko nabujyo mfise. Dushigikira ujya muntu adafata umwana we akiri muto akamurungika ngo agenda dandaza amasashe. Mama, papa, uwo mwana uriko arungika kudandaza amasashe, uri kuriyononera kazoza kawe. Ubwawe urabona neza ko inkomezi atari nyinshi. Izo nkomezi akugerageza kuziterera urondera ivyo ufungura uyu munsi, fuma wihangana umuronderere duke, ariko umusunike ku ishuri. Ejo hamwe n'ubumenyi azoshobora gutuma ufata indege, hamwe n'ubumenyi akaba umushikiranganji, azotuma nawe wabwiteka ukibaho mu gihugu no mu makungu. Banyakubawa baganza, abashefu de quartier, banyakubawa abantu mufise ibyanyu, mufise n'imiryango yanyu, nitwibuka umwana umwe tuba twibutse Imana iri mu ijuru biciye kuri uwo mwana. Birashoboka ko tudafise namwe nuko agiki nawe nyene ashigikiye. Nagomba mvuge inkomeza gatatu kwa ishengero. Twebwe n'ishengero, amashengero yose ariko aranyumviriza ku isi. Nitwahaguruka dushoboye ishengero rimwe rishoboye gukura abana 50 mwibarabara, gatatu nizo ngoma ndababwire. Naho abo banyu bo kwirengagiza, naho ishengero ryo kwirengagiza, mu ijuru hiyo hari Imana bakunda ayo muzira hifana. Izo ngomezi rero si ngomezi zitwanga, ni ngomezi ziyitirira yuko arizo umugabo w'abapfakazi. Bapfakazi muri ngaha murafi. Ariko jaho ngo umwungere w'ishengero nk'umuntu yakijijwe, nk'umuntu yatabawe, ndazi ko nemerewe kuvuga izira natabariwemo. Iyo zira natabariwemo nuko nemeye kwakira Yesu.
kuvuga kwakira Yesu sindiko mbwira abayisilamu ngo bahebe idini yabo, mereye kuri bamwebwe mutemera na gato mukabaho mutazi ko ari Imana ibakunda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege. Babisubiremo, ikintu cyose bambonana n'abandi bovyita amazina byose vyaturutse mu kwizera iyo Mana. Ucumbaza ngo mbega wayizeye gute? Maze kwemera, ndizera, ndiyegereza Imana, ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nangura ubuzima bwo kuba Imana. Nari mborerwa ndabiheba, nari umusambanyi ndabiheba, nagendera mu bapfumu n'abarozi ndabiheba, ndareka inzira zose mbi, nangura kugendera mu nzira zinezeza Imana. Nayo niyatevye, niwayinezeza izokunezeza, niwayegera izokwegera, niwayijako irakuzako. Aya majambo niyo ngomba kurangirizako. Mwumvise ko navuze inzira nyinshi z'ubutabazi. Iya mbere ni wewe, kuko imbere ko abandi bagira icyo bagukorera tangura kumva ko bishoboka. Iya kabiri n'umubanyi wawe akwirengagije. Iya gatatu ni ishengero n'igihugu. Ariko iya kane niyo ndiko ndavuga, ni nayo ari kubi ya mbere, ni Imana yo mu ijuru. Ari hano muri Bibiliya nkunda gusoma avuga ngo Imana yo mu ijuru nizo tuma bikunda. Ni naco gituma ngomba uhinduke uri hafi yawe umubwire ngo nagoma nakubwire Imana yo mu ijuru nizo tuma bikunda. Hindukira ubundi umubwire ngo ndiko ndavuga muri uyu mwaka Imana yo mu ijuru nizo tuma bikunda. Mubwire cyane ndavuze ngo Imana yo mu ijuru nizo tuma bikunda. Biciye kuri iryo jambo rikaba ari ijambo ry'ubuvugishwa nsa n'ugiye kurangirizako, ndatangarije umuntu wese ari muri kino kibanza. Aho vyari vyanse, aho vyari vyarayangaye, Imana yo mu ijuru yatumye mbaho, nigiye gutuma bikunda nawe ugiye kubaho mu izina rya Yesu. Iyo Mana nigiye guhagurutsa abuzi n'abutazi. Gusangira namwe si ikimenyetso cy'uko gufungura gusa, no kuba banyu bari gufungura. Ariko generase kugira umunsi mukuru wa bonane muhira saa sita. Ndavuga nakuze ndi imfuvyi natumigwa, reka nanje ntumire abashoboye ko badafisa batumira, dusangire kugira ngo tunezerere umwana. Mubabarire mvuge kino kintu birivuga ngo zo kwicarika n'abakomeye. Igihe cyose Imana ikwicarise n'abakomeye ni ikimenyetso cyo kugukomeza. Ndabizi ko Imana yaramaze kuba ukomeye. Ndemera kuza ngo twicarane kugira ngo Imana yankomeje itangure kugubaka mu izina ryayo. Mukurangiza rino jambo ndabashimiye kandi ndabashimiye ku mutima w'urukundo mwerekanye. Zijya mfungurwa cyo kintu gikomeye, ariko umutima wo gusangira nanje, umutima wo gusangira namwe nicyo kintu gikomeye. Ndakurahiye kandi ndarahiye ndi ngaha tugasangira jewe nawe mu isafuriya imwe. Ukunye n'Imana izongaburira muri uno mwaka niko izokugaburira nawe muri uno mwaka. Tugasangira jewe nawe ibintu mu isafuriya imwe. Ndakurahiye ndi ngaha muri kino kibanza. Uko Imana yamincira inzira ku bikorwa nkora, ni nako nawe izo gucira inzira ku bikorwa ukora mu izina rya Yesu Kristo. Ndabatera intege rero bavyeyi, si bibi yuko twoshigikirwa, ariko ni vyiza yuko ibihumbi 10 utabibona gusa ratio, ubibona akantu wodandaza kugira ngo ejo ugwize. Naho ndi umukozi w'Imana, sanzwe ndi umudandaji, sanzwe nkora business. Ajya amabureti najya amasosisi ni genda yakora akorerwa muri society wanje. Muncamake gukora bizotuma bike warufise bigwirira mu maboko yawe kugira ngo ushobore kwishigikira mu bindi bikurikira. Kuri twebwe nitwosezerana kuko umuntu asezeranye byinshi biramugora gushitsa. Ariko burgiye iyo twumvise umuntu vyagoye tukabona n'umutima yuko yoronka icyo yokora byo mufasha, tukanabikurikira tugashika mu ikarte tugasanga iyo aronsa atayaboregwa, tumadutanga imitaye mito mito tugashigikira abantu kugira ngo bikunde yuko kuri izo tomate cyangwa ibiyoba umuntu ashoboye kugira icyo akora akagira ahagera. Imana ishimwe hejuru. Ari abagaranyereka ko bagwaye, ndatangaje ko umugwayi wese ari ngaha nitwaza gufungura ingwara zose azoba yazibagiye mu izina rya Yesu Kristo. Biragoye rero ko norangiza nakoze kino gikorwa. Nabajije ni vyiza yuko abantu bagaruka ku Mana. Mbega uba ari umuntu kera rero bivamo uyu munsi akeneye gusubira ku Mana ye. Abo bantu bahora basenga kera bakabivamo, uyu munsi bagomba kugaruka ku Mana bahagararenga. Ababivuyemo nibo dukeneye. Imana bahagararenga. Ndabona benshi bataraye muhira.
ndabona benshi batarayibwira. Okay, ni bande bumvise yuko Imana ishoboye gutuma tubaho neza? Yego, munyumvirize abavyeyi, intango yuko Imana igendana n'umuntu nuko umuntu abihitamo. Musubiremo aya majambo imbere yuko musubira mu bibanza. Nagoma nabigutse yuko akaborerwa atanume kazofasha, kandi urigirira nabi kuborerwa, urica umubiri wawe, urica akazoza kawe, urimaraza, ariko gukorera Imana no kugendana n'Imana birazana iki? Mubwire rero muje kugaruka ku Mana, mubwire ngo Mana babarira ibyaha byose nakoze. Mwami Yesu ndakwakiriye, ngwino mu buzima bwanje, umbere umwami n'umukiza. Yesu mwami wanje, ndarushe, ndananiwe, bimwe mu byo nkora ndabyisangamo, ndagusabye inkomezi, tumbereze ubuzima bwanje. Numvise yuko abakuyoboka ubacira inzira. Mwami Mana, nanje ndaje, ndakwakiriye, ndakeneye ubusabane nawe. Mana, siniremye, ni wowe wandemye, wowe wandemye, ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Intambuko zanje kuva uyu munsi ziyoborwe nawe. Muramwe inyota y'ikibi, sukamo inyota y'iciza. Kuva uyu munsi ngiye kugendera mu byiza. Iyi ni itariki imwe, ndatanga uyu mwaka, ibya kera biraheze, uyu mwaka ngiye kuba mushasha. Abari banzi kera bazontangarira kuko Imana irambimbuye. Reka ndabasengera. Mana, ndabasengera, Mana. Nzi neza ko nari imborerwa, nzi neza ko nari umunywarumogi, nzi neza ko nari muntu, ariko ukaba warampinduye. Ntiwabaye feble, ntiwacitse intege igihe wamfashije. Inkomezi wakoresheje mu kumfasha uracyazifise. Izo nkomezi zinjira indani muri bo, ikibi cyose gisohoke. Abadayimoni n'ibicaniro by'abadayimoni, iby'imiryango mibi bisohoke. Kuva uyu munsi igicaniro cyamvugiye kibavugire, intebe yawe y'inganji baseruke ko uyu mwaka abari babizi kera babatangarira, kandi muri uru rugendo batanguranye nawe ntibagire icyo bakuburana, nuko ataco nakuburanye kandi naco uzo kwigenda kuburana. Abane nawe n'imiryango yawe mu izina rya Yesu, amen. Urashire mu bibanza yaje kumugere neza. Turashimiye rero banyakuraha akazoza. Ni bande bana bataca kwishura? Ni bande bana bataca kwishura? Musubire mwicare, musubire mwicare. Ndabye mwishakoshi wasanga amakaye yarayatabaguye. Uyu rero ni ikibazo cy'abazimu. Wa mwana, abadayimoni bakubuza kwiga ndabagukwiye ko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mama, uburyo bwo kubihira ishuri wabushura burongo Office kubera kandi uvuze ko amakaye yatabutse. nayo bari bapokeye nyene babahaye. Okay, iguma ngaho. Kubera narakwiza imyaka imyaka ingana? 6. Kubera atagiye ku ishuri uburyo buke. Mama, kubera atagiye imyaka ingana? 6. Kubera ataja ku ishuri ubushobozi buke. Mama, afite imyaka ingana? 6. Kubera atagiye ku ishuri. Nta buryo ofisi. Ndasavye abo muri foundation babandike, baraza kubakurikirana burya mbere ko dutanga dufashe umunyeshuri tubona n'abashef de quartier, tuba turi siri ko umuntu koko atishoboye. Turinjira mu quartier tukaraba ukuntu abayeho, dufise umugwi munini. Abana bangahe ari abana bangahe ni bangahe baje university? Sami ni bangahe baje university? Yarushikana ibindi. Amashimesi zakiriwe mu munezero wa urikona. Tugomba dusangire, baraza kubabwira urutonde, ariko reka dusengere ivyo tugomba dusangire. Nizo fungurwa n'inde kwisengesho kugira ngo kuri gusangira kuri mwebwe no kuri bana bashitsi bacu bituzanire ubumwe n'ubucuti buzotuma ejo twese umutima w'ubwami watumye muza namwe dushimira abaganza akakarere ababyumva akarere dushimira isengero. Reka dusenga Imana. Mana nyagora bakumva Mana, turi mu gacerere dusenga Imana
tube mu gacerere twubaha Imana, tube mu gacerere twubaha Imana. Mwami nyagora kundana, ndumva ko icyambere nusaba ni imbabazi Imana. Mbaje gusaba imbabazi kubw'abo bantu bari ngaha, ahariho hose umwe cyangwa uwundi uriya yarakoze icyatumye kumirwa n'ubwiza bwawe, mubabarire. Ahariho hose ahakomoka aho yaja ava, uriya barakoze kimwe cyangwa ikindi cyatumye uwo muryango uba munsi y'imivumo ibatandukanye n'imigisha yawe. Ndakwinginze munyambabazi, bakureka icyaha n'iceyi, bakureka ikibi n'icyagiriji, icyo bazi n'icyo batazi, icyakoze ababyeyi cyangwa abakurambere. Imbabazi zawe Mana zibaboneke. Utabaravye byiza ninde warabagize, utabiyumviriye ko ndi biyumvira ko, utabakuruze ni gute wamenye urukundo nyarwo. Mwami wacu, Mana yacu, ubyashitse ukagaragaza urukundo rwawe usanzwe ruhambaye wagaragaje muri Kristo Yesu, uyu munsi ukaba ugaragaje kuri kino kibuga. Twinginze niba bari gusa mu kubagaburira, ariko babarire mu kubatabara, babarire mu kubaha agakiza, babarire mu kubaha amahoro, babarire mu kubaha ubuzima badafise. Mwami wacu, Mana yacu, birashika kubera ubuzima no kwiyahura, umuntu agaca urubanza, rimwe na rimwe agatuka n'izina ryawe akiheza kutigeze urawe. Kino kimenyetso kibi cy'urukundo kibibutsa yuko uriho kandi uri muzima. Mwami nanjye kubw'ubunangiriye ndakwinginze ngo umuriro wawe urandagure abadayimoni, maze bano bantu batangure kubona umwidegemvemo. Mana nyagora ku ngoma, cyakabiri nsavye ndasavye ubuntu bwawe muri mu mwaka. Habaye imyaka akabaye umwaka, dufise umwaka twavukiyeko, uko tuvise umwaka twatabariyeko. Ndakwinginze ngo uyu mwaka ube umwaka wo gutabarwa k'umuntu wese ari ngaha. Mwami, saba gusa mu gihugu hariyo benshi, ku isi hariyo benshi, hariyo n'abandi umwanya bariko barinjira muri izo situation kubera intambara zitandukanye ziko ziraba ku isi. Ndabagiza abo bantu Mana batagira icyo kunabigura, iyo mvugo nisubire kuvugwa kuko haruguru hariyo wewe, bikamenyekana ko bafise uri hejuru kandi ashoboye kubatabara. Ndakwiye ko amajambo mabi babatuye kuko batishoboye, ndavuze ngo barashoboye cyane. Nuko natwe ubwacu tudashoboye, ariko dushobozwa nawe bw'inkomezi zitume aba bavyeyi bitwararika abana, abo bana bakunda ishure, kandi akazoza kabo bakaboreye mu iterambere batazokwigira bikuramo mu izina rya Yesu Kristo. Muvyeyi wacu, Mana yacu, kino gikorwa kikubere ciza mu nyongaha. Nico gituma duhezageze zino fungurwa tugomba gusangira. Tubazatuye ku buntu bwawe, muri kuno gufungura reka duhure no kubohoka, duhure n'umunezero, kandi ko dufunguye neza uyu munsi dutangarije iminsi yose amajana 30 ari imbere muri uyu mwaka ko tuzoronga ibikwiye mu bikenewe. Urakoze, izina ryawe rishimwe hejuru. Amen. Imana ibamugisha, Imana ibahezagire. Ubwo Imana niyo yambwiye byari ngo papa le premier ni arage, ndamenya ko bamaze kumenya ko le premier dufise igikorwa. Tuje kwakira no rupasoni yamaze kuba atangura igikorwa cyo gukarabisha abari muri kino kibanza bariko barakaraba. Kino gikorwa Yesu ko kugira ngo rusheho kunyarutsa, bace badufasha kugira ngo turasheho kubandanya binyaruka cyane. Karibu abadekaritiye ndabona abadekaritiye uri hirya gatoya. Icyo dusaba rero abagomba gutanga amasahani, abakuze barabahereza amafusheti, abo bakarabisha n'abana. Mwabyumvise? Gusa tubasabe nk'uko twabivuze mu bikore mu rupfasoni, baguhaye isahani iriko ifusheti uze kuyisubiza iriko ifusheti. Abari hano
Egerino umuvugizi waraje. Asaba abari muri service mubanze muze n'amashite mutonde ngaha. Turabona nk'abo muri eglise bajene bari ngaha muze mufashe ke dushimire abari ko baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye. Twabonye Lux TV ngaha aye, twabonye Kazoza, hariho amamedia atandukanye ari muri kino kibanza. Uw'amazina turabona mengi amaze kuba yitegura mu kanya igikorwa cyo kirakorwa. Turetse twakira umuhimbazamana Eddie kugira ngo abadufasha mu guteremisha bino bikorwa ino minsi mukuru udasanzwe twifuriza mu kudusangiza. Ndamubwira ikibazo 5 cyangwa 7 cyo tumwakira anze abe arayumviriza kuri Daniel 26. Ngomba ko mugusha gusa tugaragaza umunezero, sivyo? Turaryohewe gira mugenzi wawe ati ibintu ni Yesu yabikoze. Amen. Mubashi sawa ayo mashini yari nke tugende. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ino tunabumva simbona amashya. Ibintu ni byiza, ibintu ni sawa. Nitumuvogereza umungu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumukomera ayo mashyi we Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumuvugiriza impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Uwo mwami ni mwiza yica igitangaza yica ubuziranenge. Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe iyo ari hewe uwo Yesu ari hewe umwami ari hewe umwami ari hewe uwo Yesu ari hewe umwami ari hewe. Janda aye janda imbere ya Yesu twese tujanda abaryohewe tujanda abo Yesu yagiriye neza. Janda ego twese tujanda. Ego janda aye umwami ni mwiza uwo Yesu ni mwiza umwami ni mwiza we uwo Yesu ni mwiza we umwami ni mwiza uwo Yesu ni mwiza. Amashyi menshi ku Yesu Kristo. Haleluya. Wow. Mwari mubitanguye byangu byari bishushe. Haleluya. Muvugishwa yavuze ku ndirimbo
maze gukora muri zo munyemerere indirimbo imwe irimo indani nanditse ndi mu bihe bitoroshe nariko ndabwira umutima wanje n'imitima myinshi yindi ivuga ngo hari igihe wibaza ko wobura kivume, hari igihe wicuza igituma uriho ntukimenye, wataye ivyizigiro nta n'umunezero ugifise. Reka nkubwire hari Imana ikuzi yakumenye kuva kera isi itarabaho. Reka nkubwire hari Imana mw'ijuru ikuzi yakumenye kandi kwitayeho. Humura, Imana irakuzi, hanga amaso uhoraho. Imana irakuzi, hanga amaso uhoraho. Ndashaka kubiririmba karara korowe sivyo. Imana irakuzi, hanga amaso uhoraho, hanga amaso uhoraho. Ubwire mugenzi wawe Imana irakuzi. Imana hanga amaso uhoraho, hanga amaso uhoraho. Imana irakuzi, Imana irakuzi, hanga amaso uhoraho, hanga amaso. Kandi Imana irakuzi, Imana hanga amaso uhoraho, hanga amaso. Haleluya. Imana irabazi, Imana iratuzi kuva kera isi itarabaho sivyo, iratwitayeho kandi twebwe turi abatuzi sivyo. Haleluya, haleluya. Reka ndangize ndimba iyo ndirimbo. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Kubaho ukumva nkaho naco bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amaso uvuye ni kure kandi ni habi cane, wategereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima. Wareba abandi uko babayeho, bose ukiheba nshuti. Ndagomba kubwire gutya, ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iki gihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. N'Imana idahemuka tuyizera. Abayisuri Imana yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera, tuyizera. Yasezeranye twese, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera, tuyizera. Turi mu gitero cya kabiri sibyo? Amarira ya buri munsi mu mibereho igoye cyane, umusuzuguwe na bose mbese n'ababandi mujyengana, nta yindi
ni Yesu bisibanga ry'ubuzima jutegereza Yesu irakuzi kwa kundukanguka ukicara mu gitanda cawe ubitse umutwe mu biganza urira cane gose ushabuye yamara mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti turibane ibyo unyuramwo twese ibyo unyuramwo biruhije nshuti igihe gitoya bihoraho ntibigatume uteshuka ureke Imana n'Imana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe biruhije isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera amena amena bongera amashyi hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima takambira Imana igasa nkaho itakwitayeho amara wareba abandi uko babayeho wose ukiheba nshuti wategereza ugiye ni kure kandi ni habi cyane uvuye wategereza ugiye bikagukomeretsa umutima ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko Yesu ari inshuti nyanshuti arakuzi kwa kundukanguka ukicara ku gitanda cawe ubitse umutwe mu biganza urira cane gose ushabuye ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko Yesu ari inshuti nyanshuti ibyo unyuramwo twese turirimbane ibyo unyuramwo biruhije nshuti igihe gitoya ibihoraho ntibigatume uteshuka ureke Imana Imana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo isezerano ryayo risanga horitinda ntabwo rizahera tuyizera yawujuje amashyi kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera sindi jyenyine n'amashyi wagiriye neza mu mamiliyoni menshi gusa narasaga ryo gushima oya sindi jyenyine wagiriye neza mu mamiliyoni menshi abashagire neza hano shishima amashitsi sindi jyenyine yo
nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi na rosaga ryogo n'ibyinshi yadukoreye n'ibyinshi cyane nitwe birangiza kubivuga n'ibyinshi yakoze n'ibyinshi cyane nitwe birangiza kubivuga nyemerera ndakubwire Yesu ko ndagukunda amashariye yakira y'amashimwe nawe ubangeze nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakira y'amashimwe nawe ubangeze nyemerera ndakubwire badagukunda nyakirira y'amashimwe nawe ni haleluya. kandi ntabwo twabatoye kubera ko tubazi, ariko n'ubuhinga bwakozwe, barabaidentifiye baramenyekana. Rero turajya guhamagara ku mazina, uwo duhamagara cezaho imbere umuvugishwa aca muambika igitenge yitahire, sivyo gahemwe? Turaza kugira kwambika abantu batari bake, n'abantu bashika ku 21. Haleluya. Haleluya. N'abantu 26. Mutekereze abinyuma. Turahera kuri quartier Ngozi. Quartier Ngozi irimwo abantu 5. Umuntu wa mbere ni Akimana Anita. Baguha kayira. Dukoma amashi. Uwa kabiri ni Miburo Patricia. Anyaruke. Patricia yegere hano. Ugira gatatu yitwa Mbabare Mpore Leokadi. Mbabare Mpore Leokadi. Umukuru w'umutumba sinzi ko bamuzi. Oya. Ayo, no. Ugira kane Nduwimana Lucien. Umuntu agira gatanu muri quartier Ngozi ni mubona Esperance. Ni mubona Esperance.
tuca tugenda muri quartier Bukirasazi. Quartier Bukirasazi n'abantu batandatu. Uwa mbere ni Minani Dominique. Minani Dominique. Ukurikira ni Nyabenda Rebecca. Ugira gatatu Ndaruvukanye Cecile. Cesari. Yavukanye urukundo ntabwo ari urupfu. Ugira kane ni Misago Evangeline. Umuntu agira gatanu Ndaruseheye. Ndaruseheye ngo aragwaye. Umuntu agira gatandatu Ngendakumana Veronique. Uyo avuyemwo tuca tuja muri quartier Muyinga. Muyinga harimo abantu batanu. Umuntu wa mbere ntaco bamariye Monique. Ntaco bamariye Monica. Umuntu agira kabiri nuko amazina Beria. Ugira kane Hakizimana Febroni.
14 uwo n'umurongo wo mu kigabane cy'ijana na 15 umurongo wa 14 ku wa 15 nawo uvuga ati muhawe umugisha n'uhoraho Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi. Ndabashimiye mwakagira Imana kandi uhoraho abagwize kandi abuhire mu izina rya Yesu. Amen. Amashi menshi cyane. Mutama muzo mundondere ndamushoneshereze jenyene. Haleluya. Samirienne tugeze ku wundi mugwi ukurikira. Aba nabo twabarondeye muri Sabaoth Church, nabo n'abantu batanu. Nkengu Burundi, Nkengu Burundi Marcienne, uyu mama yaramaze imyaka atava mu nzu, adahaguruka, atarima, acava ruguru araza, Imana iramukiza. Waje uva Gitega, ni waruhaguruka, ni warutambuka, baragutumira, uraza, turagusengera, urakira. Mu nyuma uraza gushinga inahe. Igihe waje gushinga inahe, barakubwira ngo dufite umunsi mukuru, musubire ruguru utarawujyako. None ubu ugiye kugenda ruguru amahoro, ufite amagara meza n'agatenge keza. Murakoze muragahambwa n'Imana kandi n'ukuri mwizere ni kuri zero irakora, inyuma ya byose irakora. Amen. Je nagiye gukira inyuma y'abaganga bose babaho. Yego. Amashi menshi cyane ku Mana yo mu ijuru. Ukurikira ni Karenzo Menedor. Ukurikira ni Ndaruzaniye Pasikazi. Ndaruzaniye Pasikazi. Turasoma ukurikira Furaha. Tugira duhamagare Quartier Muramvya. Naho nyene harimo abantu batanu. Ndayishimiye Domitille. Ubugira gatatu yitwa Ndimurirgo Modeste. Harakurikira ko Ndabacekure Imakire Ndabacekure.
harakurikira Kwizera Chantal. Mana muremye ijuru n'isi, ntacyo twakoze wakoze. Tugirira ubuntu mwijoro twako turigisha, tuvuga kuguserura, tuvuga gukora ibikwitirirwa. Ewe mugabo w'abapfakazi, uhejeje kwambika uragaheza jibu, wambika neza, izina ryawe rishimwe hejuru. Ewe se w'imfubyi, uje kutugaburira, utanga neza, izina ryawe rishimwe hejuru. Mwami, ibyabaye byakoze wewe, tugushimiye amaboko yose yavyumvise akabishigikira. Uwatanze ijana, watanze 200, uwatanze umwanya, rugwaruka muri cabine technique, ijoro ryose bajyamye bicaye, n'ubu bakaba bari ngaho. Aba mwijoro bahevye no gusenga, bakarara barateka kugira ngo uyu munsi abaye abantu bafungura. Mbega umutima nk'uyu wovaye kiretse ko ari wowe utanga. Aba bakurikiranye muri Prophet of Jesus Foundation, batonda mu mazu yabo, batonda mu makartier kugira ngo mwami umunsi nk'uyu abantu baryoherwe. Aba chef de quartier n'umuntu wese yagize icyo akora, kibirengeye kizima, wewe uri kurashigwa hejuru ugashimwa. Bere kukugira neza ko kugira ngo batere intege ejo babandanye bakora igikorwa cyiza cyose. Uyu mwaka rero ni mwiza, kandi uyu mwaka ni mwiza cyane. Tuje gukora igikorwa cyawe, tuje kwitwararika iby'ubwami bwawe. Turazi natwe kugiye gutwitwararika bino bikorwa bizokoma vyibukwa. Twakiranye umunezero amajambo yose abavyeyi batwatuyeko, imyaka yabo irabemerera kuvuga, umunezero bari bafise wabemereye kuvuga, muhimu wawe muri bo yabemereye kuvuga. Kino gikorwa ko gisanzwe gituma shetani agira ishari, turakwinginze ngo umushire kure yacu, umushire kure y'ubutunzi bwacu. Turanyotewe kutabikorera abantu bangana gutya gusa, turanyotewe kwambika ibihumbi majana vy'abantu, turanyotewe apana gutanga imfungurwa gusa, turanyotewe gutanga imitahe kugira ngo abantu bashobore kwiga, bakoresha uburyo neza ejo batera imbere. Turanyotewe kubona amabarabara ya kino gihugu atanumwe ariko arasabiriza, turanyotewe kubona mu miryango atanumwe ariko aridoga. Turanyotewe twizera yuko mwami twe twakuze turi imfuvyi ukaducira inzira yuko uzodushoboza kugira ngo natwe tubera abandi umugisha. Hezagira mwami nyagora ku ngoma na Colonel. Ndagushimiye kubw'ubuzima bwe bwo kugukunda, kugutinya no kukuba, kukuvuga no kugushingira intayi mu bikorwa byinshi yararimo, ariko akibutira bino bikorwa. Mwami nyagora ku ngoma, uko yihuse agafata akambara umupira wo gufasha. Ndasenze ngo mwami no mwambaro w'akazi uzomurera Imana muzigama, uzomurera Imana muteze imbere, umwigikundiro n'igitinyiro, umwe kuduga, umugirire neza n'ikiganza cyawe kibe kuri we. Turasenge kino gihugu mwami nyagora ku ngoma, turasenze ngo ugisukemo amahoro yawe, turasenze ngo ugisukemo ubuntu bwawe. Mana turasengera abaganza, turakwinginze ngo inama zawe ziba arizo zbaganza, kugira ngo natwe tuganzwe n'inama zawe. Ubwenge bwawe muri bo, ivyumviro vyawe muri bo, ishaka ryawe muri bo, maze wa mugambi wawe urufise muri kino gihugu, wa mugambi w'ikanguro mwami nyagora ku ngoma, useruke kandi ushike. Uyu mwaka umwaka mwiza mu gihugu, umwaka mwiza mu karere, mwami nyagora ku ngoma. Turahamagaye ubwiza n'impuhwe zawe data, turi hano tuguhamagara duca bugufi, turakwinginze ngo tuzigamire mu nzira yo kugororoka. Nibi navyo vyibuke, uturinde cyane gisa naco, uturinde kugwa no gutirimuka, uturinde kukuvako ahubwo uduhe kukugumako. Utugirire ubuntu tuzorangiza uyu mwaka tuko turashima izina ryawe, tuko turavuga ngo Yesu yaraturinze kugwa, kuko ingomezi zacu nivyo bidusoza. Turangiza uyu mwaka tuko turahimbaza ubukuru bwawe. Uko naje ngabwira komisiyo, ngabwira umwaka uheze twaragaburiye abantu, Imana yatumye mu mwaka uheze tutabura na gato. Mu mwaka uheze twararonse ibikwiye buri munsi,
tukameza yuko atari inkomezi zacu ariko nibikorwa nyibi. Nico gituma nsengeye umuntu wese yabaye muri bino bikorwa, reka uyu mwaka azomenye ko kino gikorwa cyabaye nk'igiti kinini yateye, azocugama munsi maze abone kugira neza kwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.